Bana b'Imana turabandanya na video ya gatanu canke se audio ya gatanu muri Australia. Rero nariko ndababwira ukuntu Dr. yari yarambwiye ko ibintu noreka ko ntabiretse nozohava ngwara diabete. Basi rero igihe nariko ndazungazunga muri ibyo bibazo byo kutaba muhira ntararonka inzu, nigeze nagenda nahora ngenda kurondera abadogita, ndagenda narondera umudogita ndamubwira ati ndashaka ko mumpima ubuzima bwose. Barampima hanyuma rero bampa ibisubizo, ariko ndababwira ati none mubona ikibazo nta diabete ngo yango nta kibazo cya diabete ngo ufise ngo nto ni rero kujya ibyo ari byo byose nta ngorane atoke ni bwa bundi rero nta kibazo. Basi rero nkazandajya ibyo mbonye byose, hanyuma rero nyuma aho mariye kuronka yanzu n'umuryango twarasubije hamwe. Rero sinicunze bihagije nkuko wa mudogita yari yambwiye, ariko kandi sinanifashe nabi, ahubwo gusa nyuma naje gushaka umugabo, ariko kandi ntabwo yari umugabo wanje, kandi nuko kumbure hari ibyo ngenda ndacako. Bwa mbere ho narabane ndatwarinda ntwarinda iravamwo, umwana byabaye ibintu birebire, umwana arapfira mu nda. Hanyuma naragenda kwa muganga barapima bakabona umwana ni sawa. Hanyuma ikindi gihe umwana apfira mu nda, apfiriye mu nda rero ndagenda kwa muganga ndababwira nti nyamara je numva umenga sindi sawa, kubera umwana uko biri kose agira ikibazo nanje narabyumvise mu mubiri, kuko yari nda y'amezi 3. Rero urabona ngaho bakigundura canke wowe nyene ugiye ukipima ukabona urafise inda, kuvana kwa muganga bayigunduriye ku ndwi 2 batangura kugukurikiranira aho nyene. Rero jewe rero umwana baramukurikirana, umwana ameze neza mu nda. Nyuma rero ndumva iyo munsi umwana mu nda numva umenga sinzi ibintu biri mu nda nyene. Hanyuma namaze umwanya numva ngo nyene haratuje, ndavuga ibintu bibaye mu nda yanje. Uwo mwana ko nabonye muri mashini ko ari umwana umwe, nkaba nabonye ari umwana umwe, none se no bavise abana 2 mu nda ku buryo batanguye gukinira mu nda nkuko. Rero umwana yaragize ikibazo. Nyuma rero naragiye kwa muganga ndababwira ariko jewe ni mu ndabire mu nda, ese nabavise umwana umwe canke bimeze gute ko hari ibintu numva bitari bimeze neza. Barambwira ati rero umwana yapfuye. Rero kumva ko umwana yapfuye ni kindi kintu. Ndabura amahoro, ndavuga ati none bigende gute, ngo taha uzoza kuwa mbere ngo kugira ngo niyo batarava ngo tuzomukure. Nkumva ko gutaha ari kindi kibazo, ari kintu kigoye. Nahe mfise mbambwiye ko umwana yamaze gupfa. Rero nyuma abana banje baraje, ndibuka hari ku munsi wa 6 abana banje bari bavuye aho bahora baja mu Barundi kuvuza ingoma, baraza kundaba, baraca ku bitaro nababwiye ko ndi ku bitaro. Hanyuma umudogita umwe arabaraba ngo madame ngo n'abana bawe ni musaza wanje ntaba 2 n'abana banje, ngo ufise abana beza cyane, ngo kumva ufise abana 2 b'abahungu beza gutya, ngo madame kuko ufise abana 2 beza uri kurashaka iki, kubera iki ukishaka kubandanya kuvyara, uvyarira iki? Numva ndababaye, ndavuga ati none uyu wewe narinda mwasi
hanyuma birambabaza rero nyuma iyo abadogita baba bariko barambwira ibyo bambwira ndababwira ati basi nimumfashe bashatse mumukureyo mumpe imiti bashapfuma ve kuko bambwira ati taha zogaruka kuwa mbere tuze turabe niyo abataravayo tuzogufashe tuzomukureyo nkumva ndababaye hanyuma umwana wanje umwe musaza wanje niwe yambwiye ngo ariko mama Foro ngo nguraga umubwira abo ba dogita ngo bandi bamaze kukubwira ngo kufise abana babiri ngo atampamvu yo kubandanya ibyara ngo kandi ngurabizi ngo ko ngaha ngo bavyara umwana umwe canke babiri bakaba bahejeje ngo none wowe uraga umubafi finako ngo ubabwira ibyo babwira ngo kandi ngo batashaka kuvyara basi rero naravuye ndiyakira ndafata akayira ndataha nashe ndaraho basi haraba kuwa Mungu ntirigwaho kuwa mbere ndaburabira mu rugi ndagenda hanyuma aho kugira ngo bamfashe banamukureyo wapi nta n'ikimenyetso mbona cyo tuma yuko nuwo mwana yovayo eka bana b'Imana buri Imana ni Imana harageze ahantu bariko barambwira ngo ni ntahe ngo nawe ngo yarakiri mutoya ngo arashobora kwivanayo ntahe kweri wumva ko mu mubiri wawe harimo umuntu umwana yapfiriye muri wewe amazemo iminsi ngahe basi hanyuma naragiye ahantu ngenda nyene mwizi mu mawese y'abazungu ndagenda mpagarara wesira ndasengera ndavuga ntariko mana ndazi ko ndi umunyabyaha ndazi ko nakubabaje ndazi ko kumbure niyinda nari kumwe no mu kizungu bavuga ngo naba boyfriend ati ndazi ko ari amakosa nakoze nagiye mu busambanyi nkaba nari nipfuje kubyara none uwo mwana akaba yaramfiriyemo none gamana wo ufashije basi uyu mwana akavayo basi yindi kavayo abana b'Imana ubwo nyene niko ndabisengera aciye ntangura kumva umubiri uhindutse ntangura ku abamama barabizi nyene ntangura nyene ntangura umubiri urahinduka nyene abaja mu maregre barumva ukuntu byaciye bitangura kugenda kugira kumbure yandiveye yo mana biba bibi rero aho nahavuye ngenda aho nyene mu bariko bitwa ko bariko barankurikirana ariko bari bandekuye ngo nintahe nanje numva umenga sinotaha niho nagenda ndababwira ati nyamara jewe bimbereye nabi baravye babona birakaze basi baca batangura kunyegeranya nyene kumfasha kugira bampa igitanda ibintu nk'ibyo noneho rero byabaye ngombwa ko bakoze ibintu byabo nyene bibaye ngombwa ko banasinziriza kugira bamukureyo no kugira banyoze mu nda kandi baca bavuga ko byasaba ko nzomara iminsi 2 canke 3 ku bitaro kubera baranjanye nyimba ari mwiseta hanyuma baciye banyungururiza no kurindi vuriro rikomeye kugira naho nyene hari hakomeye ahubwo bamaze kunkora neza kuntunganya baciye banjana kurindi vuriro novuga ati ntijyari rikomeye nk'iryo narindiko kuko iryo narindiko ni ivuriro rikomeye ngaha naje ryari ivuriro rikomeye basi rero haheze iminsi rero naratashe bana b'Imana naratashe ariko burya ababyeyi indivuye ikiri ntoya irababaza basi ni nahimana kabisa nahimana ni Imana yashatse ko mbandanya kuba ntivyanyoroheye muri nyagi basi rero nyuma rero birahava bimera nyene ndoroherwa hanyuma rero urumva narifise uwo mu boyfriend cyangwa umugabo twari dukundanye kandi yari afise ubundi mugore noneho rero kubera ahavuyemo inda zibiri zikurikirana mugabe ya kabiri yoyo ntabwo yanteye ikibazo cyane rero ndagenda kwa muganga ndababaza ati nimundabire mumbwire impamvu
jewe shobora kuba ntwarinda zikavamo. Barampima bacara bavuga ko ku gitereko cyanje hariko akantu kagahere, baravuga na santimetero zako, ko rero batibaza ko ariko ko bagatuma izo nda zivamwo. Barambwira ati rero genda uzogerageza uzobongera utwarinda, hanyuma nitwabona iyo nda ivuyemo nayo tuzoca tugukorera operation tugaharure kugira uzovyare, kumbure nitwasanga ariko ko bakariko karateza iki kibazo. Ati sawa, ati nta kibazo. Hanyuma haheze imisi mu byukuri harageze n'igihe uwo muntu twakundana ndavuga ati Jenny tuzosubirana kubera ko kubera nzi ko yari afise negative nanje mfise positive. Ndavuga ni kumbure kubera twese turi niyo mpamvu je nyeka tutabyarana. Ndavuga rero ati oya ngiye kumuheba. Noneho niho nagenda nyene kwa muganga ndabibasigurira nti nyamara je kubera umugabo boyfriend wanje ni negative nanje ni positive, ati none nicyo cyoba gituma je tutabyarana nawe. Barangira ati siyo mpamvu, ati siyo mpamvu. Ariko nyene haragera igihe numva ko ndanamwikuyemo kubera hariyo usibye nta n'abantu bari bazi ko koko ariwe yoba ari boyfriend wanje cyangwa se ari umuhabara wanje. Ibintu nk'ibyo ntabwo abantu bari babizi, abantu barakeka gusa batazi uko bimeze. Rero umugabo rero ndamwanka, ndavuga ati apus ntituzosubirana. Rero nyuma kubera icyari cyatumye nkundana n'uyo mugabo cyane, umudamu wiwe ariko sinokwirwa mvuga byinshi cyane bitandaba, gusa nuko hageze ikindi gihe naramuhevye by'ukuri nawe ntatu ubu nzorindira nzokwironderera ubundi mugabo. Ariko ikibazo nari ifise babana banje narigeze gushaka kugira ubukwe ngo nshaka umugabo by'ukuri kandi biri mu mategeko. Babana banje wa musaza wanje n'umwana wanje bamaze kwegera haruguru, bamaze guca ubwenge, barandahira baravuga ati genda wowe uzugende gushaka umugabo, twebwe ntituzojana nawe. Ati kandi n'uwo mwana mutonyi uzomudusigira, ati kandi uzozura dufasha kuri hinzu. Ndaje tibasi reka nzoshaka umugabo azoze ngahatubane, ngo twebwe ntitwamenyereye kubana n'umugabo, gutegerezwa kuturera nkuko wanitureze. Rero byari byantesheje umutwe, nicyo cyaje gutuma ntangura gukundana n'umuntu w'umugabo mwibanga, abana ku buryo batabimenya. Rumva nyimba ari n'amafuti yanje najamo na nyanya mugabo na nuko narerera kaba abana bagiye ku ishure batamenya ibyo nikoze. Imana idutabare cyane, ariko ndashima Yesu narabivuyemo, ubu ni umukobwa wa Yesu Kristo. Haleluya, amen. Basi rero kuko nabo bana bamaze kumva ko cyagihe ari umwana yari mu nda yanje yapfiriyemo, nabo byarabatangaje birabayobera. Basi noneho rero umudamu wa nyamugabo aza kuntuka ariko kandi abaze bambabarire je ndiko ndashinga inaye ndazi ko umugabo kubera yari yaragerageje ngo tubandanye dukundane tubandanye ibyo twarimo, kuko dumwe nyene twari twarapanze ko uko tuzobana n'igihe tuzobishirira ku mugaragaro ko tubana turabakunzi turabagenzi, ko n'umugore wiwe azobyakira nyene amaze kubona bifise abana canke navyaye ibintu nk'ibyo. Rero mugabo nyuma uko twabipanze mbonye bitagenze nk'uko ndavuga ntoya jewe nyene ntituzosubirana. Aracase ndamubwira ntoya je narabivuyemo kabisa, jewe ntituzosubirana. Umugabo muzima rero hagera igihe anteranya n'umugore wiwe
anteranije n'umugore wiwe. Umugore wiwe rero ikindi gihe asanga ahantu kumuhana byari byegeranye, aranuka mbere tuhava dushorerana tujiwe kuko hari hafi. Ati okay, genda uhamagara uwo mugabo wawe aze avuga aya majambo ya naya. Turagenda iwe rero umugabo wewe je n'abantu baramubwiye teregaho mu rugo hari induru z'umugore wawe n'umugore runaka, genda ubikemure ni wewe bariko barashaka kubikemura. Ngo si none se abagore nte ngo sinakana nakane ngo abo bareke barazinanye. Basi turashwana na nyamudamu. Rero nyamudamu n'umumama anivyibuhiye mukuntu kakavuga ngo jengo byaye kangahe ngo wewe umugabo wanje gukarabira mbese nyene bitutsi naye namubwira nisha itonde ati aha turi ati kila mwaka haza udukobwa twiza, haza abakobwa beza n'abadamu beza, ati hari umunsi nawe uzisanga wipfuza uvuga uti icyompa akankora no mu ntoke gusa, ati atogukarabira, ati kandi ari umugabo wawe, ati rero itware buke. Basi rero iyo mpundura yaravuye irahoshoka, ariko kuva icyo gihe niho naciye ngirira ubundi mujinya, ndavuga nti ubu ngiye kongera kuyipima nze ndabe. Rero nyuma wa mugabo akomeza aranyinga ngo nubu nturemera ko dusubirana. Ndavuga ati nta ngorane, ati tuzosubirana. Rero tumaze gusubirana natwaye inda, maze gutwara inda y'umwana w'umuhungu. Hanyuma nyene haragera igihe rero naraja rero gupimisha inda, urumva bagapima bakabona nta diabete ifise, nta ngorane, ndinda ndavyara nta diabete bantoye, kandi nari natwaririje amakeke, kurya amakeke, kurya ibintu byose bishosa. Yo nkagenda nkagura amakeke abana nkabaha ibyabo, nanje kwanje zimwe nkashira mu cyumba njyamamwo, mana yo mwijuru. Ariko se amakeke nkajyanya bakora y'ubukwe n'iki, ariko n'amakeke abakoze abinganiye ukuntu. Basi rero ndinda ndavyara, narabyaye, hanyuma mbandanya kunywa ya masukari na uko shaka. Sinigera niyumvira bimwe dogita yari yarambwiye ati ugomba kwitwararika ntuzozura mwisukari kandi ibintu udakwiye kurya n'amakeke n'amachokolate n'ibindi. Nca ndibandaniriza ati bwa bundi wa dogita yarambeshe, Imana idutabare cyane. Basi nyuma umwana afise nk'amezi 9 gutyo, naje kuba ndamuhetse ngenda ahantu hari umuntu yari yaje kundaba mu rugo, ndamuherekeza ndamugeza ahantu nyene kuri treni, agiye gutega treni imujana iyo yari yajava. Hanyuma ndiko nasubira inyuma hari ku isoko, njana ku isoko nyene nsuma. Icyo gihe kwanza narakora n'akazi, nari natanguye gukora akazi nakora akazi kitwa day care kwa kurerera abana muhira, kubajana ku ishure, kubajana ku mabici, mbega kajya kazi ko mu Burundi kitwa kubuyaya, niko novuga kumuyaya. Ariko rero atari babayaya bacinyizwe uko bishakiye, oya, akazi ko kurera abana. Urumva umwana nyene kumwoza, kumutunganya, kumujana ku ishure, kumukorera icyo ari cyo cyose. Ako kazi rero nari narakarose. Hanyuma kandi narahembwa amahera meza, nari maze no kugwiza abana. Noneho uwo munsi urizina rero nciye aho ku isoko, ninjira ahantu mu isoko ngiye kugura ibintu byo gukora muhira canke byo kugaburira abana byoroheye. Nyerera ahantu bashize ji, ndahanyereye nca nikubita hasi.
nikubise hasi kandi nari mpetse wa mwana wanje mu mugongo ndi kumwe na wa mwana nari narazanye uwo mwana yoba yarafise nk'imyaka yoba yarafise hafi nk'imyaka 8 yarakuze kuko ndumva navyaye nyamwana yarafise imyaka 7 kuko icyo gihe nyene ngaho muri Australia nkiyashika haraciye igihe ata byimviro by'abagabo bindimo naje kwiyumvira gushaka umugabo nyuma naratevye abasi nikubita hasi ku buryo nyene abakora ngaho barinze kumfasha guhaguruka hanyuma ndahaguruka barampagurutsa ariko numva ntanguye kumva ko mu izina babaye baravuga ati tugufashe iki tuguhe ibiki toya hanyuma nyuma ndababwira ahubwo nari naramaze no gutangura kugendesha imodoka abana b'Imana naratwaza imodoka kubera ko nari narize imodoka buri Imana iratangana n'amapremi hari ibyo ntagiye mvuga ku burebure ariko naratwaza imodoka nyabandi ndababwira rero jewe naje hano n'imodoka none ndataha gute ngo basi ngo mureka ngo ntimumpe umuntu rero ntahane ati kuko numva ntashobora gutwara imodoka ukuguru kunumva kwababaye basi baca bagerageza kumpa umuntu atwara imodoka mugabo baranambwira ati duhe details zawe duhe imyirondoro yawe tuze tukurikirane twumve ko watoye bitende ata kibazo wagize ndabaha mugabo nyiraho nyene cani ndimvira ca telefona musaza wanje acambwira ati yuko ari ngaho nyene hitwa Spring Valley ari muri Nyabice canamubwira nti burya rero je nagiye mu isoko niri nikubise hasi none ukuguru numva kuri kubabara ati rero ingo wabari wowe utwara imodoka nyimburi ngaha hafi abari wowe dutahana musaza wanje acaraza aje hanyuma atangura kuvugana nabo kuko nubwo natwaza imodoka ntabwo nari bwamenye n'icyongereza ku buryo narinzi icyongereza cyo kwisigura bihagije basi musaza wanje rero acaraza duca turataha tutashe ngeze muhira ukuguru kuravyimba ntangura kumva nyene ko nababaye cyane ndavuga ni nyamara ibintu birankomereye ntashobora guhaguruka ivi ryavyimbye hanyuma nje ndamubwira musaza wanje ati burya rero hamagara ambulance ati hubwo ati imodoka njane ku bitaro musaza wanje yaratwara imodoka kuko ni nkaho ari we yari yaratanguye kumenya imodoka basi nzobigaruka ko nyuma acaranjana ku bitaro bisaba ko brankari bazana brankari baranjana imbere mu bitaro ariko bana b'Imana cyangwa babwira ati no ngasi mu ijuru baranyihweza barambaza ese umuntu yabaye iki ndababwira aho nikubitiye hasi barambaza ati none wakora akazi abana banje nibo bishwa nibo bari bazi icyongereza neza ati mama wanyu yakora akazi ngo yakora akazi kitwa ngo iki barababwira akazi nakora basi kuko bagomba kuja kuncisha mu mashini barabe ko atakintu nabaye baragenda bancisha mu cyuma ariko banjishijemo ari kugira barengere hamwe nikubise hasi ntibashaka kugira ikintu na kimwe bongirira ngo cyo kwerekana ko nababaye kugira baze bampa amahera yaho nikubitiye hasi mu iyo soko basi nta n'ikinini bampaye ahubwo bobo ni raporo baciye bakora bandikiye Dr. Family barandika bana b'Imana baranditse bandika ikete barampa ngo nzoshira umudogita wanje w'ifamily kumbe bamwandikira ngo twamubonye ngo kuguru ngo biraboneka ngo yabyimbye ngo mugabo ngo imbere mu kuguru ngo nta kibazo ngo afise ngo kandi ngo twabonye ko ashobora kuguhagararira ko ngo kuri ubwo rero ngo ntangorane afise bonyene nyaba dogita bari bambwiye ngo genda uzomwe na rofeni ngo canke panado nguzocukira kumbe
barabirengeje kuri uwo rw'amazi nababaye kugira bandavye ati uyu mwirabure ibi bibazo tubigize birebire aya ntibyozo nta mpamvu barabikata kugira sinze oronke indishi yakababaro sinabimenye rero naje kubimenya ariko bampaye kete nzoshira Dr Family aravye iyo kete yarabiravye mbona abazunguje umutwe yumva arababaye nzobabwira ibyakurikiye umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana murakoze so